Ngari ifoto nibaza yuko sinzi ko twoyibona. Bugiye ngaha ndaberetse exclusive. Yes. Iyi exclusive ni foto itari bwasohoke. Aha rero niho hazoja amabisi. Hazoja amabisi kandi ngaho uraza kubona iri barabara iri ceninga mu mbavu. Niryo rero amabisi yaje adugiye kuri rya barabara rya Rwagasore. Umuntu yabimbagije cyane amubwira ati hajeyo iyo byaje kuvugwa ngo byahawe uwikorera twabo zambura kimazi zaca zitangura ngo Fablice n'ubu yovyuka kijya kibanza yo kugurisha. Imana ifasha uwifashije kandi Imana ifasha uwuyiha agaciro. Jewe rero ko Fablice niyo no bariko bararaba iki kiganiro uzokumva ndiko ndarogota ku Mana, uzokumva ndiko ndirata ngo rabi by'amaboko yanje yakoze azonyibutsa ati burya we buragiye. Jewe shani bisanzwe Fabigufa none ninde atazoba ugoze jewe umuntu anci intege yibaza ngo yonci intege azokwicwa n'intuntu. Umuntu yibaza ngo yonci intege Fabrice no mugarantisa ko azohava yiyahura. Harabagiye baravuga hariho n'ubuntu yitwa nimba ari Kimamanda yavuze ngo RIP to Fabrice ngo rest in peace Fabrice. Kera avuga ati lone bal no umuntu ashobora kuvyuka akemeza abantu ngo umuntu bamwishe urinde wibaza kutopfa kubwo haragogo gukwica kuko wica umuntu azobibazwa harahiriwe ubuyicwa ko kazoro nkuwo ayagiriza. Jewe nkavuga ati n'ubushaka none munsi naza nkice abinonosoye. Ubu dufise nahazoca amabisa ca mu kirere amabarabara yo mu kirere tugira tuyubaha. Ubwa mbere zo bibaye gabo. Jewe uribukana bwa bundi nimba ariwe Bob Rugurika urazi no kuri Twitter ko navuze ati ni mu mumpera ijambo rega twe naco duhisha none ko ari ibintu by'abantu. Bamama bigeme ndabazaniye ubutumwa bwiza muragomba gusa neza gukayangana gutesa kaze mwiture Hiron Ladies chez Everine ibafasha gukora inzara kuzisiga kuzitengeneza neza ukamenga uvuye mwisashe. Iherereye neza na neza mu gisagara ca Bujumbura muri galerie iriho numero 1605. Ukeneye ibisobanuro birenze twakure kuri 65 354 970. Rero tubashikirize update canke aho ibikorwa byo kubaka isoko rikuru rya Bujumbura canke Buja City Plaza aho bigeze. Rero umugambi wa Buja City Plaza umeze neza cyane ugeze ahantu heza cyane. Aha twababwira ko nkuko mwabibonye kuva no mu ntango twara viability ikibanza twarateguye neza ikibanza. Ubu hageze rero yuko tugira dutangure faze ya mbere. Mwibuke neza ko leta imaze yari yaduhaye amasezerano ya mbere yo kugira dutegura ikibanza twongere twerekane ko tubishoboye. Tubishoboye mu buryo bwa tekinike kandi tubishoboye mu buryo bwo kwegeranya amafaranga yo kubikora. Rero icyo gihe twaracizeho ikigega c'abarundi twese twise One Africa Investment Fund kandi icyo kigega kibandanya cyuguruye kugeza iyi saha abifuza babandanya bashiramo imitahe yabo. Rero icyo kigega tufise umunezero udasanzwe kuko giheruka kwemegwa n'amategeko jejwe ibigega novuga ati uburenganzira butangwa n'igisata kijejwe kugwa gukingira imitahe y'abanyamitahe bita IRMC Autorité de marché Autorité de régulation du marché des capitaux. Rero duheruka kuronka uruhusha Imana ishimwe cyane twararose n'uruhusha gwishira hamwe rijejwe kugera ayo mafaranga kugera ico kigega ariyo bita African Dream Assets nayo yararose uruhusha. Rero Imana ishimwe cyane kuri ico cyambere. Tugarutse rero kuri Buja City Plaza inyuma y'ivyo byose leta yari yabanje duha amezi 6. Rero amezi 5 aheze twari twamaze kuyemeza yari yamaze kwemera. Hanyuma icyo gihe tuca turaronka uruhusha kwigenekerezo
rya 2026 ruhuhuma 2025 rutanzwe n'inama shikiranganji yagizwe n'umukuru w'igihugu. Iyo nama shikiranganji ikaba yaraduhaye uruhusha rwo gutangura kubaka faze ya mbere. Mugabe iyo nama shikiranganji cisaba ko tugiranira amasezerano ya kabiri n'ubushikiranganji bubijejwe, aha twovuga ubushikiranganji bujejwe inyubako. Ayo masezerano rero turamaze ikiringo gishika ukwezi turiko turayanegosya, kuko n'amasezerano ari mu kintu bita PPP, partenariat ya private public. Mu bisanzwe muribuka ko turiko turashikiriza igisabo cyo kubaka isoko rikuru rya Bujumbura, n'umukuru w'igihugu yarabivuze ko bizokorwa mu bwoko bwo mu masezerano bita PPP. Rero tumaze ukwezi kose turiko turabinegosya n'ubwo bushikiranganji bivuye ku ruhusha rwatanzwe n'inama shikiranganji yagizwe. Hanyuma ubushikiranganji bw'inyubako twari kumwe nabo muri ARCP bajejwe kuraba amakontra ya PPP ko yubatse neza, ko aba investisseurs bariko barubahirizwa, ko leta iriko irubahirizwa. Ico gihe twari kumwe nabo muri OBR, twongera tuba kumwe nabo muri ADB, ishirahamwe rijejwe korohereza abanyamitahe. Rero ubu icyo gikorwa cyo kubaka ayo masezerano duherutse kugiheza, nta mwanya munini waciye, araciye nk'indwi imwe duhejeje. Ubu rero bica bisubira mu maboko y'abashefu, aha twovuga muri ya nama shikiranganji, kugira niyabona rero biteguye neza ayo masezerano iceye itanga uruhusha rwo kugira asinywe. Iyo niyo ntumbero yatanzwe n'inama shikiranganji ku tariki 26 z'ukwa gatatu mu 2025. Rero umugambi wa Buja City Plaza turavuga yuko tumaze kuronka urwo ruhusha, twiteze vuba bwango tuzoca dukorokera ku bikorwa tugatangura. Rero abariko baratanga imitahe muri One Africa Investment Fund, mubandanye mutanga imitahe yanyu, mubandanye mugura imitahe yanyu. Twobamenyesha ko kujya twabibabwiye kuva no mu ntango, imitahe y'abanyamitahe bariko baratanga muri One Africa Investment Fund nta n'ugwa Kongo, nta n'icyasha kirakogwako. Ajya amafaranga arugaranywe azoja gukoreshwa mu gihe turose urwo ruhusha rwa nyuma. Murumva ko impusha zose tumaze kuzironka, novuga ati ari ubwo bwonyene bwo kugira dutangura ibikorwa, ariho rero tuzoca dutangura kwangaja amafaranga y'abanyamitahe, kuko tuzoba dutanguye igikorwa nyezina. Rero twabamenyesha ko ibintu biriko biragenda neza, kandi byigeze kuvuga umuvugizi wa leta y'u Burundi ahantu hamwe, ari abantu bari bamubajije, hanyuma hanura abantu ababwira ati nimusubize umutima mu nda, abarundi ntimujanwe na nyabahururu. Murabizi ko imburakimazi zivuna, novuga ati zica intege abantu mu bikorwa by'iterambere ni nyinshi cyane. Aha rero no bivuga mu minsi nariko mbona abantu bavuga ngo umushikiranganji wa mbere ngo yihakanye Fablice. Hari n'imburakimazi zashitse ko ziravuga ngo Fablice ngo bamwishe. Ariko murumva yuko vraiment ivyo ni ibintu vya kera, ni ibintu vya kera wanashaka, ni ibintu novuga ati by'abantu batari bakunda igihugu. Ubu turi mu terambere, ubu twiruka mu terambere. Rero tukavuga ati uko mwabibonye, byensi narabonye discours y'umushikiranganje wa mbere, nta kintu kibi na kimwe yigeze avuga. Abamubajije yaravuze ati byo kumva ngo kwisoko ngo yagiye mu maboko y'abikorera utwabo, ati n'ubwa mbere ndavyumvise. Erega rijya soko ntijyagiye kandi ntirizigera rija mu maboko y'abikorera utwabo. N'umugambi dukorana na leta, n'umugambi kijya kibanza kibandanya ari cya leta ijana kwijana. Mu masezerano dusaba leta nuko tugenda tukakorera, hanyuma tukumvikana imyaka yo kuexploita, duhejeje tukaca dutransferinga tugasubiza leta. Rero nico gituma mwumvise avuga ati ntivyigeze bihabwa novuga ati abikorera utwabo. N'umugambi uri muri PPP, Private Public Partnership. Ikindi kintu abantu bagiye barakomentinga ko cyane, naho yavuze ati nta mafaranga yigeze aja kuri konti ya leta. Ati kuko ayo mafaranga yaja kuri konti ya leta, ubu nyene twaca tubabwira hari. Erega nivyo
none hari numwe yigeze ashira amafaranga ya One Africa Investment Fund kuri kone ya leta? No. One African Investment Fund ni kigega kiri muri secteur privé. Ndabisubiyemo ni kigega kiri muri secteur privé, bisigura katabashira amafaranga kuri kijya kigega, bayashira ku kigega kiri muri secteur privé. Hanyuma nico gituma haza rero uko gukorana, kandi ikindi nacyo abo bantu igituma nagenda avuga bagiye barafatira inkuru hafi, atabo bantu kubwanje no vuga ati ni ntovyi, nukuntu bagiye bakavuga kajambo kamwe gusa cyangwa bagashaka guca intege abandi. Kandi n'umushikiranganje wa mbere yaranatanze n'umuco aravuga ati abipfuza kumenya vyinshi kukuntu montage y'ujya mugambo umeze, kukuntu biriko birategurwa y'amasezerano nababwira n'ubushikiranganje bujejwe inyubako, abavyipfuza bagende babaze. Rero kwari kugira dutanga umuco ngaho tubabwire yuko umugambi wa Buja City Plaza umeze neza, wateguwe neza, ubu tugeze ku musozero yo kugira nitwamara gusinya ayo masezerano na leta tuzoca dukorokera ku bikorwa. Ndabibutse yuko Ubakanation Group nishira hamwe rimaze kwerekana ko ribishoboye, nishira hamwe ribishoboye ku buryo twe twagiye turavuga ati n'ubuzotubwira ati muri Tanganyika kagenda mwubakeyo, tuzubakayo kuko ubwo buhinga turabufise. Rero kuba ariko baratanga imitahe muri One Africa Investment Fund turababwiye ati hubwo nimubandanye mutanga imitahe, kuko aha ani kimwe nagenda ndababwira ati dushimire leta kuba yaratwizeye ko uwo mugambi wa Buja City Plaza wikorere ukogwa n'abarundi nyene, kuko iterambere riva ku barundi rikabasubirako. Ndabisubiyemo ni twebwe nyene, nabivuze dutangura nta muzungu azoza kuduteza imbere. Kandi ibi bintu abantu tugenda turaterana imitego mu gucana intege, novuga ati nihagira ubuza rajanwa na nyabahururu tuziterera imbere. Abandi bumvise novuga ati izo nkuru novuga ati zicana intege bazotubona bavuga ati aba bandi baritereye imbere. Rero mugashaka ko twigira muri rya terambere, kaze tubandanye dutera imbere. Imana ibahezagira.